gusenga kwagiye guhindura ubuzima bw'abantu batandukanye, kandi gusenga kubashaga kwimura imisozi, kandi gusenga kubashaga gusenyura inzitiro zikomeye. Gusenga bitunywanisha n'Imana, gusenga bituma ubushobozi bw'Imana bugendera muri twebwe buhaguruka maze bukabashaga gukora. Hariho ibanga dusanga mu gusenga. Uze wibikeho amasengesho, kuko amasengesho azagufasha kubaho ubuzima butandukanye n'ubuzima bw'abandi bantu. Dawidi aravuga ngo bamwe biringiye amafarasi, abandi biringiye abakomeye, ngo ariko njyeho niringiye Uwiteka Imana, ngo kandi Uwiteka Imana niwe ngize ubuhungiro bwanje. Abantu benshi iyo habaye ikibazo barahungira ahantu icyo kibazo gitahari, abandi bagahungira mu bindi bihugu, ariko ubuhungiro bukomeye n'ahandi hantu buri atari mu Mana. Turiko turaganira ku ijambo rifise tembe canke ijambo ry'umutwe riravuga ngo amasengesho Imana yishura. Turiko tuvuga uburyo 8 wasengamwo Imana igasubiza amasengesho yawe. Hari uburyo 8 wasengamwo Imana igasubiza amasengesho yawe. Imana iguhezagire cyane kuba waradukurikiranye kuva mu gice cya mbere kugera muri kino gice cya 8. Iki ni igice cya 8 aricyo ngomba kurangirizaho. Kino kigwa cyari gifise teme ivuga ngo amasengesho Imana yishura, ariko twariko twiga uburyo 8 wasengamwo Imana igasubiza amasengesho yawe. Niba ari irya mbere udukurikiranye kuri no channel ya YouTube ya Haracyariho Ibyizigiro TV, nagira ngo usabe ukande subscribe cyangwa sabone, nongera ngusaba gukanda like. Nimba ari cyagufashije cyandike muri commentaire, nimba ari kibazo wagize cyandike muri commentaire, tuzazisoma ama turebe icyo kibazo cyawe. Ikindi naco sangiza abandi mu gukanda partage abandi kugira ngo bashikirwe na zino nyigisho. Imana iguhezagire umaze gukora ibyo byose, ubuntu bw'Umwami wacu Yesu Kristo bukomeze kubana nawe. Muri kino gice cya 8 ari naco ngiye kurangirizaho kino kigwa, turavugana ku kintu cya nyuma wakora kigatuma amasengesho yawe usenga Imana ibashaga kuyumva. Imana ntabwo yumva amasengesho yose, ni nkuko Imana itishura amasengesho yose, bitewe nuko abantu basaba ibintu bitandukanye n'ubugombe bw'Imana. Iyo rero wasabye ikintu gitandukanye n'ubugombe bw'Imana, kenshi icyo kintu wisanga utari kurakibona. Kandi Imana mu kuguha ikintu imanza gupima umutima wawe kugira ngo irebe ko icyo kintu uzabasha gukimerita, uzabasha kukigera, ahubwo icyo kintu nikizabashe kuganza ubuzima bwawe. Birivuga ngo mwitwararike iby'ubwami bw'Imana n'ukwezwa no kugororoka, ariko ibindi nabyo tuzahita tubihabwa nk'inyongera. Imana iragomba ko twitwararika iby'ubwami bwayo. Mbere yuko witwararika ibindi bintu, banza witwararike iby'ubwami bw'Imana. Turabona ko abantu badakunda Imana, ahubwo abantu bakunda ibintu Imana ibaha. Niyo mpamvu abakristo benshi babaye inyererezi. No musari harya ejo yageze hariya, yumvise hariya ngo haje umuzungu, yumvise hariya ngo haje umukozi w'Imana, maranga arahanura bigakomera, maranga akora ibi n'ibi, abagiyeyo. Ntabwo abantu bagifise inyota y'Imana, ahubwo bafise inyota y'abantu, bafise inyota y'ibintu bo bakeneye kugeraho, bakeneye gushikaho, ariko nta nyota abantu bagifite yo kurondera mu nyonga y'Imana. Kandi Imana ivuga ngo iki? Nkunda bankunda, kandi abandondera ubudahumeka abo bazambona. Abantu benshi barondera Imana, ntabwo vy'ukuri barondera Imana kubera ko bakunze Imana, ahubwo barondera ivyo Imana ifise. Abantu benshi amaso yabo ntabwo ari mu nyonga z'Imana, ahubwo amaso yabo ari hehe? Ari mu maboko y'Imana. Kubera mu kiganza cy'Imana hariyo ubutunzi bwose, mu kiganza cy'Imana hariyo byose. Aho Bibiri tubwira ngo iyo Imana ifumbaturiye igifusi cyayo, ihaza kwifuza ku buzima bwacu. Ya Imana izaguha umugisha, ariko nuronka amafaranga n'ibindi bizatuma ubura ijoro mu gihe utarebye mu nyonga y'Imana. Kubera mu nyonga y'Imana niho dusanga imbaraga, niho dusanga ubwiza, niho dusanga ubushobozi budushoboza kubaho ubuzima butandukanye n'ubw'abantu. Igihe Mose yaririra Imana, yavuze ngo Mana, ndakeneye kukubona, ndakeneye kubona mu nyonga hawe,
ndakeneye kukubona. Bibiliya ivuga ngo ubonye Imana ababonye ubuzima, ababonye ubuzima. Umuntu yabonye Imana ubuzima bwe butegerezwa guhinduka, imibereho yiwe itegerezwa guhinduka. Nimushake Imana, nimushake ibintu by'Imana, kubera nubona Imana ibintu byayo uzaba ubifite. Kandi mwibutse ko Imana mbere yuko irema umuntu yamanje kurema ibizamutunga. Kubw'urukundo rwayo yatangiriye kurema ku bizagutunga. Rero ijuru cyari tubwira cyangwa Imana ikitubwira ni twitwararike ivyo mu isi, ariko twitwararike ivyo mu bwami bw'Imana. Hanyuma ivyo mu isi navyo tuzahita tubihabwa nk'inyongera. Abantu baraduga imisozi bakamara iminsi bari mu mafungo batariko barasenga kubera ko bakunze mu nyonga y'Imana, ahubwo bariko barasenga Imana ibaha ibintu. Abantu bagasengera mu nzuzi, mu mazi atemba, bagasengera mu mvura, mu misozi, mu myobo, bakibabaza. Atari kubera gusa bafise inyota y'Imana, ahubwo ari kubera bafitiye inyota y'ibintu runaka bagomba kugeraho, y'amazu y'amamodoka bagomba kugeraho. Rimwe na rimwe rero Imana igitinda kubiba kubera irareba ikabona si ntabwo mushize imitima kuri yo, ahubwo mwashize imitima kuri ivyo bintu. Imana rero ikibagumiza muri kiya kibanza kugira ngo imanze itunganye ubuzima bwanyu, kugira ngo imanze iteste imitima yanyu, irebe yuko mukwiriye vy'ukuri kwinjira mu rurya mugisha. Niyo mpamvu amasengesho yawe yose Imana irayayungurura. Birivuga ngo Mpwemu Yera arayayungurura. Ari ayo adashikana ku Mana, ari ayo adugana akagera ku Mana, n'ayandi adashikayo, bitewe nuko umuntu asenga sero n'ikibazo abarimo. Turi dukwiye kumera nka Daniyeli yabigize umugenzo gusenga. Birivuga ngo we yafukama gatatu ku munsi asenga Imana ye, ngayikengurukira nk'uko yarasanzwe abikora. Nitubona mu masengesho Daniyeli yasenga ko harimo kuguma asaba ibintu Imana, ahubwo isengesho rye ngo yahora ayikengurukira by'ukuri, ngo yahora ayikengurukira nk'uko yarasanzwe abikora. Nubwo Daniyeli habayeho ikibazo bakamushyiriraho ikinogo kirimo intare, ntabwo yigeze anyiganga. Ukwizera kwe ntabwo kwigeze kunyiganga. Niyakoze amafungo ngatabaza Imana, ngakoma induru avuge ngo Mana kubera iki wavyemeye, cyangwa ngasenge avuga ngo Mana kubera iki kino kinogo, kubera iki utagifuriye, kubera iki uno mugambi utawuburijemo. Ariko Daniyeli ngo yabandanije asenga Imana ye, ngayikengurukira nk'uko yarasanzwe abikora. Murabona ko ivyakurikiye abamutaye mu ntare nta nubwo bayigeze agira, nta no kujugumira. Yaratsi ko atacu ziriwe mutware bitewe nuko yarafitaniye ubusabane, imigenderanire n'Imana. Biri kivuga ngo iki, abasi Imana yabo bazakomera, nibamara gukomera bakore ivyo butware. Uzasanga abakristo benshi barose amafaranga n'Imana baca bayibagira, barose ibintu no gusenga ntibasubira kugaruka. Ni kubera iki? Ntibari bafise inyota y'Imana, bari bafise inyota ya bijya bintu. Benshi ukacu usanga biriya bintu rero hakubashira imbere y'Imana, bijya bintu hakubashira imbere y'Imana, ahubwo byabashize kure y'Imana. Imana iguhaye ibintu ntabwo ibigomba kuba kure yayo, ahubwo bigomba kuyegera gusumba. Ari abantu uno munsi bitwa ngo barakijijwe, bitwa ngo barakunda Imana, bari mu ishengero, ni kubera Imana itarabagirira neza. Muze murebe Imana ibaha akazi, Imana igupime gatoya iguha akazi, wewe ntuzasubira kukubona. Imana igupime gatoya iguhe umutahe, wewe ntuzasubira kuboneka. Imana igupime gatoya iguhe urugo rwiza, wewe ntuzasubira kukubona. Tangura witoze gushaka mu nyonga y'Imana, apana gushaka mu biganza, apana gushaka ibintu by'Imana. Kubera ufise Imana ibintu byose uzawe ufite. Dawidi aravuga ngo ufise Imana nta na kimwe mbuze, mfite Imana nta na kimwe mbuze. Ndashaka dusome Itanguriro ibice byaho ni 22 umurongo wa 16 n'uwa 17. Aravuga ngo ati, ndirahiye nikoraho agize kukoze ivyo ntunyime umwana wawe, kandi ari kinege. Eka mbere no kuguha umugisha nzowuguha, kandi no kugwiza nzokugwiza uruvyaro rwawe rungane n'inyenyeri zo kwijuru, cyane n'umusenyi wo kwisesero ry'ikiyaga, kandi ruzokwagukira amarembo y'abansi bago. Amen. Ikintu rero cya karindwi cya munani nako aba ari nacyo ndangiriceho, ni ugushiraho imbuto, gushiraho
imbuto, gushiraho imbuto. Iki kintu rero cya munani kirakomeye, ari nacyo ndangirijeho, ni ugushiraho imbuto. Urakeneye ko amasengesho yawe ujye usenga Imana iyishura, Imana ikagira icyo iyakozeho. Jya wibuka gushiraho imbuto. Imbuto rero ni iki? Imbuto ni amafaranga cyane, ni ikintu utanze bitewe n'ikintu ugomba kugeraho. Nicyo no kwita imbuto yo kwizera. Imbuto yo kwizera cyane ikimazi, ni ikintu utanze ushizeho kubw'ikintu witeze ko Imana izakora mu buzima bwawe. Birivuga ngo Aburahamu Imana iramugeza, iramubwira ngo mwana wawe. Aburahamu aramutanga. Eraba Imana yakimubwira ngo kukoze ibyo, ntunyime umwana wawe, ngo no kuguhezagira nzaguhezagira, ngo mbere n'izina ryawe ribe rurangirana, ngo kukoze ibyo ntunyime umwana wawe. Birivuga ngo mubingeragereshe nikoraho agize, murebe ko ntabagomororera za ngomero z'ijuru, nkabacuncumurira umugisha mukabura aho mukwiza. Bibirivuga mu nzira y'ikigira 10. Ariko kandi urashobora gutanga, urashobora gufasha abagowe. Waruzi yuko kwishugwa si Imana ntabwo yishura gusa amasengesho, oya, n'igikorwa umuntu akoze Imana iracishura. N'igikorwa kigize umuntu akoze. Usomye Abaheburayo 6:10 avuga ngo Imana ntigabitanya ngo yibagire ibikorwa byanyu n'urukundo mwerekanye ko mukunze izina ryayo. Imana ntigabitanya ngo yibagirwe ibikorwa byanyu, ibikorwa mukora, ntabwo igabitanya. Birivuga ngo iki? Birivuga ngo aho ubutunzi bw'umuntu buri niho n'umutima wiwe uzaburi. Igihe rero tuzanye ubutunzi bwacu mu Mana, ntabwo tuba tuzanye bujya butunzi gusa, ahubwo tuba tuzanye n'imitima yacu. Kubera igihe ubutunzi bwacu buri mu itorero, n'imitima yacu izaba mu itorero. Igihe ubutunzi bwacu tubusangiza imfuvyi, abafakazi, abatishoboye, igihe amafaranga yacu tuyahereza n'abakozi b'Imana kugira ngo babandanye igikorwa Imana yabahamagariye gukora, igihe amafaranga yacu turiko twubaka ubwami bw'Imana, inzu y'Imana, ivyo bizatuma Imana natwe itwubakira. Nutiga gutanga muri utwo duke, ntabwo uzatanga muri vyinshi. Hariho kimwe rero, imbuto ni kimwe mu bintu umuntu ashobora gukora yiteze, yizeye ikindi kintu kizaba ku buzima bwe bitewe n'ico gikorwa yakoze. Iyo umuntu yabibye, arashobora kwitega ko mu mwaka uza cyangwa mu mezi runaka azakwimbura ibirenze ibyo yabivye. Rero imbuto rero utanze yo kwizera ni imbuto umuntu atanga atareba kahise cyangwa nakubu, ahubwo arebye kazoza. Wasabye ikintu Imana, ariko congereho imbuto, gishireho imbuto, imbuto y'ishimwe, imbuto yo kwizera, imbuto yishimye. Igihe rero abantu bizera bategerezwa bategerezwa no gushiraho imbuto yishimwe y'ibyo bagize, y'ibyo basabye Imana ko babyizeye kandi ko bavyakiriye. Ni byiza rero kutama uririra Imana uyisaba gusa, ahubwo utere intambwe yo gushimira Imana no muri situation itari nziza, wongera utange n'ikimazi n'imbuto. Ushimira Imana, uvuga ngo iki? Ushimira Imana ko bijya bintu byakunze. Nimba warugwaye, shimira Imana, tera intambwe, ushimira Imana, uvuge ngo Mana ndagushimiye kuba nkijije ino ndwara. Hanyuma utegura ikimazi cyawe cishimye kandi kivyibushe, kingana n'ikibazo ubona ufite by'ukuri Imana igomba gukemura mu buzima bwawe, hanyuma uyitangire ishimwe. Urakeneye kujya mu mahanga, warabisengeye, warabisabye, hindura isengesho ryawe, tangura ushimira Imana, hanyuma uyitangire ikimazi cyishimwe, imbuto yo kwizera yuko Imana yuguruye urugendo rwawe. Ukeneye mariage, tangura usenge ushimira Imana, amurondera ikimazi cyawe, imbuto yawe yo kwizera, hanyuma uyitange yishimwe yuko Imana igukoreye mariage. Urakeneye akazi, ukeneye umutahe, tangura utangire Imana imbuto, ikimazi, imbuto yishimwe yuko Imana yakoze ivyo bintu. Mu bintu bifadika cyangwa ibintu bigaragara, birakenera sacrifice, birakenera ikimazi, birakenera ikimazi. Abantu benshi Imana yavugana nabo bahita bashiraho ikimazi. Imana igiye kuvugana nabo kwari ugukofirima k'ivyo bintu Imana ivuze ari byo bavyakiriye. Turabona Gideon, ubwo marayika yamwiyereka agashaka kugenda atamuhaye ikimazi, Gideon yaranse, yamubwiye ngo iki?
yavuze ngo nutaguma ngaho ndaguha ikimazi uzaba utari marayika w'Imana, ibyo wambwiye ntabwo ndi buvyemere. Noneho amuha ikimazi. Noneho Gideyoni kwizera kuraza yumva ko ari byo. Abantu benshi Imana yavugana nabo bahita batanga ikimazi aho hantu nyene. Aburahamu Imana ivuganye nawe ngo yahise yunama arubama arasenga Imana, noneho ngatanga n'iki, atanga n'ikimazi. Ni byiza kuri bijya bintu ugomba kugeraho ukagira ikintu ukoze. Muri Bibiliya turabona abantu benshi bazuwe n'ibikorwa byiza bakoze, bazuwe n'abantu benshi bafashije, bazuwe n'imirimo myiza. Turabona Tabita ntiyazuwe n'amasengesho, yazuwe n'ibikorwa yafashije imfuvyi ndetse n'abafakazi. Hariho ahantu amasengesho adakora ahubwo hakora imirimo. Hari ahantu hadakorwa n'amasengesho ariko hazakorwa n'imirimo. Hari ahantu utazarengana kubera gusenga cyane ahubwo uzarengana kubera imbuto watanze. Imbuto watanze akaba ariyo ikurenganisha aho hantu. Ibikorwa dukora Imana ntivyibagira, kandi ibikorwa bizanaduha icyicaro mu bwami bw'Imana. Rero Imana irareba ikabona ubutunzi uri kurayisaba, yareba umutima wawe ikabona nta gutanga kurimwo, nta gufasha abantu kurimwo, kubera rimwe na rimwe Imana hari giduha ibintu atari byo kwigumizaho ahubwo ari byo gutanga. Imigani 11:24 avuga ngo umwe atanga isabage akarushaho kunguka, ariko uwundi akikumiraho ibyo yarakwiye gutanga bikamukwegera ubukene. Hari igihe wikumiraho ibintu Imana yagomba gutanga bigaca bigukwegera ubukene. Yesu abwira umusore mugwizatunga yaramujeho akeneye ngo ubwami bw'Imana. Yesu amubwira ngo warubahirije amategeko ya Mose, ati yego ayo nayubahirije kuva nkiri mutoya. Ati mugabo hariho kimwe uhajije, girane genda ufate ibyo ufise byose ubihereze aboro, numara kubihereza aboro hanyuma ubone kunkurikira, hanyuma uronke ubwami bw'Imana. Ngacarababara acaragenda ngababaye cyane ngo kubera yaratunze ibintu byinshi. Yesu acavuga ngo biragoye ko abatunzi binjira mu bwami bw'Imana, biragoye cyane. Kubera iki? Imitima yabo iri ku butunzi, ntabwo iri ku bwami bw'Imana. Imitima yabo ntabwo iri mu Mana, ahubwo imitima yabo iri ku butunzi bwabo. Ni byiza rero kwigisha kurekura, gutanga kugira ngo ubike mu bwami, kubera birivuga ngo mubitse ubutunzi bwanyu mu ijuru aho ingese ibisuma abambuzi bidashobora kugera, ngo kandi aho ubutunzi bw'umuntu buri n'umutima wiwe niho uzaba uri. Iki kintu rero cya munani uzakigerageze, uzasenge muri no sengesho, Imana izakora ikintu kidasanzwe. Hari umuntu umwe yigeze kuza arambwira ati ndakeneye umwana, nasenze igihe kirekire, noneho Imana nigira ikintu inkoreye. Yari afite amafaranga, cyadamubwira ati genda urondere umufakazi cyanye imfuvyi, abantu uzi babayeho nabi. Umuntu uzi abayeho nabi atari wo iwanyu urondeze, hanyuma umwubakira inzu. Numara kumwubakira inzu Imana izagirana, Imana izahita iguha uruvyaro. Ni wazagusengera uzahita uronka uruvyaro. None yagenda arondera umufakazi, yari yarabuze umugabo, yarabayeho ubuzima bubi n'utwana tumwe, yari yarasigaranye n'ishure nitwari tuciga, none n'inzu yarabagamo yari yaramenaguritse, yari y'ibyatsi, yaranavaga ndetse nta n'utwomo, nta bintu yari yifitiye. Amwubakira inzu nziza y'ibyumba 3 na saro, noneho aranayisakara ashyiramo n'isima, amushiriramo na buri kimwe, noneho anamufasha amuha stoke izamufasha, amuha n'umutahe. Ibyo binagiye kubikora umufakazi yamusengeye arira kubera umunezero gusa wamarira, nta n'amasengesho yavuze menshi, yararira gusa akavugamo ibintu bikeya, arira avuga ngo Mana muhe umugisha, sirarinzi ko no kwibutswe gutya. Ivyo bintu yavuze byonyene byahise bimuha uruvyaro. No musi aho tugeze uwo mumama ubafise abana 3, yarageze ku myaka 16 ari mu rugo atararonka uruvyaro. Ibaza imyaka 16 atararonka uruvyaro, mugabe ico kinakoze cyahise kimuhesha uruvyaro. Muze mugerageza Imana bice no mu nzira yo gutanga. Hari ikintu wasabye Imana, hari ikintu ukeneye kugeraho, ja ugitangira ikimazi. Hari ikintu wasengeye, ja ugitangira sacrifice, ikintu uzabona ico kintu kigaragara mu buzima bwawe. Warahezagiwe cyane.
data ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, shimiye umuntu wese yabanye nacu muri kino kiganiro mwami, hezagira ubuzima bwabo, umva gusenga kwabo, hindura ibyase guhinduka, bohora ubuzima bwabo, abari muri gereza bayivemo, ibibazo byari ku buzima bwabo reka ubikureho mu izina rya Yesu. Afise imitwaro Mana uyishura, babere inyishu mu mpande zose, wa mugisha wawe mwami nukomeze kubana nawe, ineza yawe papa nikomeze kubana nawe, zana impinduka ku buzima bwabo, bohora ibiboshwe ku buzima bwabo mu izina rya Yesu Kristo. Ineza yawe mwami Mana igaragare hejuru ubuzima bwabo, urakoze kubagiriye neza, urakoze kubatabara, icyubahiro ni cyawe, amashimwe na yawe mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Imana ibahezagire cyane. Wifuza kubandanya usengerwa ari kibazo ufise, WhatsApp yacu niyi +257 65 986 540. Mwarahezagiwe cyane gose. Niba ari ryambere bari dukurikiranye kuri no channel yaracari Byizigiro TV, kanda subscribe cyangwa sabone kugira ngo uzakomeze ubana nacu mu biganiro tuguma ducisha ano hantu. Imana igumugisha, kanda partage usangize abandi kugira ngo bashikirwe nino nyigisho, urumugisha w'amahanga menshi.